Kanye biguma biduga hirya no hino mu masoko abahinga bakerekana ko izimwe mu mvo hoba harimwo ari kubera abari mu nzego zitandukanye bakora urudandazwa. Abari mu nzego zitandukanye benshi n'abasendede FDD murongoye ubwo ntagahaze muba mubona mu bijanye kumbure n'intwari bereye umugambwe CNDD FDD uvuga ko washize imbere. Ibiciro biduga cyane ngo bari mu nzego bakora urudandazwa niba atari ibyo nivyo duka kubera bari mu nzego bakora urudandazwa. Oya, ikibazo nacishuye kugira uvuge yuko ibidandazwa byaduze hari ibintu vyishuraba. Mbega mu Burundi abafungura kuja kwisahani ufungura ni bangahe? Ni bose. Abantu bose bateza gufungura kugira babeho. None abarima ni bangahe? Abarima nabo ni bangahe? Abafungura ni bose. Aha n'umwanya uca wumva utanguzungurirwa kwera inzara. None abakora ni bangahe? Okay, dufate yuko umubebe afise imyaka 2 ateza gufungura n'akabebe karaza konka mama nawe yafungura. Dufate yuko abantu bose bari musi y'imyaka, urabona aba bantu bose mwabonye badefira baje bose n'abanyeshuri. Abanyeshuri bose gushaka ku myaka 20 twasanze n'abanyeshuri ntibakora baje kubatonda kwishure batagufungura. Ufashe rero kuva ku myaka umwe gushaka ku myaka 20 n'abarundi barenga hafi miliyoni 8 ngiravyararenga gose. Ugaca ufata mu matora muzorabe mu bitigiri byandikishije Bujumbura niyo yandikije benshi. Abantu bose bari Bujumbura nugufungura ni bake bavuga bati turaza kurima tuzane umwimbo bakora ama service yandi. Twasanze mu babarire ngaha jewe mvugisha ukuri nagiye mazone yose. Twasanze abagabo mu babarire bace bandaba. Abagabo twasanze nabo nyene ari kibazo. Hariho abagabo benshi muhira badakora barekera bakenya rugamba gusa. Ucu harura rero byo bitigiri byose umwimbo tukabona ari mwiza mugabo baje kwisahani nabo ni inshuro 10 guzijya mwimbo birera ukamego dufite byinshi mu kwezi kumwe biba biheze biba bitangwe kuzimba. Umuti rero w'ibiciro biduga ikivi tuko turiga bamwe batanguye kuza baragira imirima minini kugira ngo barabe yuko botuma umwimbu ugwira bagashora umwaka wose. Muganda babwira ngo ndabamenyeshe yuko ibiciro ntibiduzwa kumbure n'umuntu umwe babiri. Ikindi naco twasanze abantu ni benshi tugwira aho waziga ishamba ubarahubatse hirya je mu ntara Cibitoke muri commune Cibitoke twagiye inyuma y'igisagara kugendera kuraba inzu zubatswe z'abarwanyi dusanga ahantu hose twahora twibaza ko hari imirima hose hubatse amazu. Nukuvuga iyo tuko turaja hose tudahinduye ingene turondoka tuzojegera. Nico gituma mu migambi tuyiyemeje mu mugambwe twavuze ko zosigurira abantu bakivyara ko bogerageza ubuvyaye benshi ntarenze 3 kugira bakuze neza bafungure bazobeho neza. Kuko niba byara 10 ugasanga umwana ntaro nk'ikirato agenda miguru wazi ntiyoga ntasokoza uzobukoze igicumuro n'Imana izokikubaza.